y'ibibazo twagize mu Burundi n'umwina w'ubutegetsi no kurondera kwikumakumira kw'ivy'igihugu. None ivyo bintu vyarahetse mwajodino ntivyaheze ivyo bintu kandi mwebwe muri ntumuntumwa muravyandika muvyandikira abasendefd ko nibo batwara ibizobejo nibo bazobibazwa. Ibi tuvuga rero erega iyi ni consultance gratuit abari kuri amamiliyari ko bababwira mugatwe tubivuga kuri gusa nta mafaranga tubasaba. Hari kindi mwavuze kijanye n'ubumwe ati mbega amasezerano y'ubumwe yarashizweho hagira umuntu yugara ngaho ku muryango ati amasezerano y'ubumwe yaragiyeho ati mugabo inyuma y'imyaka 2 umukuru w'igihugu baca baramwica ati visigura yuko nabajya abantu bayasinye batayemere rega nivyo erega abanyapolitike niyo ngwara bagwaye bavuga ibintu batemera kandi saba kijya gihe gusa nabubu hariho bavuga ibintu batemera. None hari umuntu yovuga ngo nta bibazo none nk'umuntu avuga ngo nta mpunzi ziri hanze ngo abantu bari hanze nabagiye kwishira amafaranga none wumva uyo hataniye nabo bantu bico gihe basinye amasezerano batayemera. Abantu nk'aba bakwiye kuca babajana mu katabisha mu nzego zabo bakabwira ati ivyo bintu wavuze ntibishoboka. Je ndavyibuka sinzi ko muvyibuka mwebwe hari umugabo simvuga izina rye ko ndazi ko mwese mu munsi yigeze kuvuga ku kintu kijanye na n'abantu ngo batabwa ngo banuze ngo bazobate mu nzuzi sinzi yaragiye ngaha mu Kabezi hanyuma aravuga ibintu ngo bazobate mu nzuzi. Ico gihe uyo muntu yari umuntu akomeye mu mugabo se baci bamukura. Ico gihe umuvugizi w'umugabo mengo yari ujya yahunze ntuzenya inde sabwe Onezime muravyibuka uyo muntu yaravuze ibintu ku bantu bo bawupoza ngo bazobate ngo bazoribwe n'ingona nyamba niki ibintu nk'ivyo oyi ngo abantu bazobwira baci bamuhukura. Abantu rero bavuga ibintu bashatse bariko babwira abantu kandi bishobora gukwega gutosekaza ubumwe bw'abarundi abo bantu nico kimwe n'abandi bantu batera ubwoba abantu baba batwara sirame mishoze umuntu atwara ntare kuriye kuza kuvuga dine importe kwa imbere y'abantu ijambo ryose avuga rishobora kwicisha nk'irikakiza nico gituma ari ibintu bihambaye. Icanyuma mwabajije mwavuze muti twavuze ikibazo kijanye ko mu bintu bituma ubumwe bw'abarundi butosekara yuko ibintu bijanye n'abarundi b'incabwenge baguma bagenda biri nivyo. None mwe mbumva ushobora kuduga ko nababwiye ko twumvise ko inkomoko y'injyane ari umwina w'ubutegetsi n'ibiri ku butegetsi niyo bavuga ngo umwuko ubutegetsi n'umwuko umutsima n'ikiriko nibijya bayorako batwara urumva bashabarondera kubirya bonyene. Mumbabarire mvuzinda mugabinda jewe sinkunda kugishira imbere cyane kubera ninza ni inkomoko y'ibibazo byinshi mugabo marereza masera verite iyo bamwe bagombye gufata iby'igihugu bakabigira ibyabo bice bitera ingorane. Aha rero inyishu mwavuze inyishu n'imubona ari yiye inyishu kuri ikibazo iroroshe cyane nibarondere ico no kwita une série de réflexion stratégique barahari nk'abare hose n'abandi bagira une série y'abantu bari independent atari abanyamugambwe je nabonye umego kweri kwiyumvira babujije none batabi babujije ubona turiko turagira ibibazo nk'ibi barondere baje abantu bari independent babafashe kwiyumvira ukuntu ibintu bibazo bimwe twobitorera umuti ico bita think tank ivyo birabaho ku isi hose babafashe raisonnement bujya gutera imbere n'akanya gato isaba n'igihumbi oya none je nabonye umenga ama decision mesha fatirwa mu kintu bita conseil des sages muri CNDD-FDD none mo nari bangahe umengo ni batatu canke batanu sinzi sinibuka ingene bangambwa ni bake hajya rero hoba abantu une série de réflexion iri independante ivyo vyumviro bakabijana jewe ndazi ko ibintu bishoboye ivyo bibazo tushobora kubitorera umuti mugabo kugira ngo ivyo bishoboke bidusaba yuko twemera de critique utemera de critique ntibikunda utemera ushaka abantu bose bavuga ivyo ushaka ntibikunda ivyo rero je ndabemera ko bishoboka mugabo nibashire hiyo serire haba bareka abantu bavuge kuko navyo birafasha inyisho burya ziva ngaho oya naye bajya abantu nimwumvise president wa kuvuga
ngo ibidogiteri ngo atana kimwe bibugira nimwavyumvise none mwe mwumva ico kintu atari kibazo gikomeye ibibazo bikomeye ivyo bintu mugabo rero nukuraba neza burya nabone ubivuze gutyo abantu bazobikunda kuba guhanura ngo bavuge ikintu na rero je mvuga ni tugerageze vy'ukuri duha ikibanza abantu bize canke bafise ingabirano y'ubwenge kuko iyo n'ingabirano nayo nirabaho y'ubwenge abo bantu baha ikibanza mugabo umuntu kubera yarashe kubera je ne sais pas ukaca umva ko umengo nico kintu cyonyene gishobora kudetermina ko igihugu gishobora gutera imbere oya ntibishoboka oya burya umuntu wese uvuze iguma navuze ingoma uvuze umuduri avuze umuduri uvuze ikembe avuze ikembe mugabo twe duhurize gutuma igihugu gitera imbere ivyo birakunda incabwe ngero kirongo ibanza zaco murakoze